Numwanya w'amakuru mu Kirundi Aloise Ndayisaba ngiye ko yabashikiriza tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Abarongoye amakomine basabwa gushiraho inzego zose zitegekanijwe mu ibwirizwa rigenga amakomine. Ako kamo kakaba rero gategwa n'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano Gervais Ndirakobuca, akaba yagateye mu gihe yari yakoranije mu ntara ya Kayanza ba buramatari na ba mustanteri hamwe n'abajejwe igipolisi mu ntara no mu makomine. N'abene igihugu bamaze gutegwa n'amazi ya Tanganyika mu mazu yabo basabwa kuyavamwo vuba kuko ngo bishobora kuzobatera amasanganya. Ako kamo rero nako gategwa n'umuyobozi mukuru w'igipolisi kijejwe gukinga ibiza Anise Nibaruta, akaba ari nawe arongoye urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza no gutabara abo vyashikiye. Akaba ari mu gihe vyibonekeza ko hari imiryango itari mike imaze gutegwa nayo mazi. Nayo kuri uyu wa mbere niho igice ca gatatu c'umwaka w'ishure wa 2020 ushira wa 2021 catangura ku mashure afise uburaro hano mu gisagara ca Bujumbura, aho bagenzi bacu bashoboye guca nko kuri ETS Kamenge. Igikorwa co gupima COVID-19 abanyeshure binjira mu buraro kikaba cabandanya, ivyigwa bikaba bitari bwatangure, ariko nko kw'ishure ry'akarorero ryo mu Ngagara abanyeshure nka bose co kimwe n'abarezi babo bari bamaze gupimwa, ndetse n'ivyigwa bikaba vyaciye bitangura nkuko vyamenyeshejwe n'umuyobozi w'iryo shure Tarsise Bendantokira. Zirero nizo ngingo nkuru zigize ano makuru mu kanya idonido. Radio Drakakura iri otapa kuko icana n'ibihe tugezemwo, uyumviriza uko ushaka aho ugeze hose kabisa. Ubu no kumuhora ngurukana bumenyi usanga ariho twibereye. Waruzi Dasubiye kubahala rero ikaze mu idonido ryano makuru. Abarongoye amakomine basabwa gushiraho inzego zose zitegekanijwe n'ibwirizwa rigenga amakomine. Ako kamo kakaba gategwa n'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano Gervais Ndirakobuca, akaba yagateye mu gihe yari yakoranije mu ntara ya Kayanza ba buramatari na ba mustanteri hamwe n'abajejwe igipolisi mu ntara no mu makomine. Iruhande y'ivyo rero umushikiranganje Gervais Ndirakobuca akaba yahamagariye abo bajejwe intwaro n'umutekano kugwanya bivuye inyuma inzoga zitemewe n'amategeko hamwe n'ibiyayuramuto. Ishirahamwe gishinze gukangurira abene gihugu guhindura ingendo Parseme rirashimishwa n'ingingo ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano buherutse gufata. Iyo nayo akaba ari yo kubogoza abanyabigega b'amakomine boba bagirizwa inyuruzwa ry'amafaranga y'amakomine. Ivyo rero nivyavuzwe n'umukuru w'iryo shirahamwe Faustin Ndikumana kuri uyu wa mbere, hakaba hari mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru, aha navuga ko hari abarundi bagize umwuga ko kubaho ari ukunyuruza amatungo y'igihugu. Ibindi byaha bijanye n'igiturire vyariraye cane, kandi nivyo bikenshi bishobora gusitura igihugu mu bisanzwe. Kandi kini tubona nuko hari ico bita sinogiba mu Kirundi rezo. Urabona ko ibintu biri mu Burundi ni ibintu vyahora bifise amarezo manini ahera hejuru agashika hasi, abantu babizi na nyimwo nyene bigoye no kubomora, mbere n'uvyitambise imbere ugasanga bigira imuhitana. Hambwa cobora rero ko hari n'abarundi rero ubunye bigaragara neza yuko hari abarundi benshi bari basigaye babona neza yuko ukubaho ubeshwaho no kunyuruza no escroquerie, kwiba amahera bwawe uri kurakora niko kubaho wapete, babigize umwuga wo kubaho. Kandi kibitera dahana kenshi abantu bakimenyera n'ivyuko abantu bashobora kwitwaza amabanga bafise canke mu mugambwe, nabo bashingwa ayo mabanga kenshi bayashinga umengo bariko barashingirwa. Tuvuga tuti n'abastanteri uwoba yahora ari mustanteri ico kiringo vyiza nawe yotanga imihoho nyimbi ivyo bintu vyamubayeko hari atayitanze bakamufasha ukinjura. Yondera gakura no makuru arabandanya. Abene gihugu bamaze gutegwa n'amazi ya Tanganyika mu mazu yabo basabwa kuyavamwo vuba kuko bishobora kuzobatera amasanganya. Ako nakamo gategwa n'umuyobozi mukuru w'igipolisi kijejwe gukinga ibiza Anise Nibaruta, akaba ari nawe arongoye urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza no gutabara abo vyashikiye. Akaba ari mu gihe
gihe vyibonekeza ko hari imiryango itari mike imaze guterwa n'ayo mazi. Anise Nibaruta agasaba ko nk'abari basavye amadeni mu mabanki kugira bubake ko ayo mabanki yoba arabatenyenyera ku kiringo co kuriha. Icambere cokogwa ni naco mpanura abantu nuko imiryango imaze guterwa n'ayo mazi toguma ikongatariye muri ayo mazi bovayo bakaja ahandi kuko ayo mazi sayariko arasubira inyuma ubu nyene kandi ayo mazi adugana n'ibinyabuzima. Ivyo binyabuzima rero hariho ibibangamira ubuzima bw'umuntu, harimwo nk'ingona, harimwo n'imvubu. Ivyo rero vyoba bibangamira abantu, ni abantu rero bovayo. Hanyuma harimwo abantu bubatse amazu basavye amadeni mu mabanke, nosaba amabanke yuko yotenyenya ikarindira iyo miryango no munsi irikinigana no kurondera ikiki misaya ku buryo ababanke yoza kubishuza haciye umwanya abantu imiryango yasubiranye. Hariho n'ivyo tutamenyereye cyane, umuco tutamenyereye w'ama assurance, ariko ku miryango yoba yaragiye mu ma assurance bakagira bati muze mutugire assurance niyo imindu zacu zagira ingorane, nabo nyene bakoreka ivyeyi naho kumbura amazi yoba atarimwo barabe nyene bofasha iyo miryango. Harimwo nk'iri barabara riva kuri cercle d'Autique rija ku kivuko ca Bujumbura, jewe no hanura yuko iryo barabara ryugagwa kubera yuko ajya amazi tubona aca hejuru, ndatinya yuko munsi amazi atoba ariko aranyengetera. Ejo rero tukabona imodoka iragiye iranyereye iguye mu Tanganyika. Iryo amasanganya amwe nayo rero twoyirinda. Radio Drakakura iri otapa kuko ijana n'ibihe tugezemwo uyumviriza uko ushaka aho ugeze hose kabisa. Ubu no kumuhora ngurukana bumenyi usanga ariho twibereye. Waruzi kuri uyu wa mbere ni igice ca gatatu c'umwaka w'ishure wa 2020 ushira wa 2021 catangura ku mashure afise uburaro hano mu gisagara ca Bujumbura, aho bagenzi bacu bashoboye guca nko kuri ETS Kamenge igikorwa co gupima corona 19. Abanyeshure binjira mu buraro kikaba cabandanya, ivyigwa bikaba bitari bwatangure, ariko nko kwishure ry'akarorero ryo mu Ngagara abanyeshure nka bose co kimwe n'abarezi babo bari bamaze gupimwa, ndetse n'ivyigwa bikaba vyaciye bitangura nkuko vyamenyeshejwe n'umuyobozi w'iryo shure Tarsise Benda Ntokira. Inkuru ya mugenzi wacu Juvenal Barenga. Kw'ishure ry'imyuga ryo mu Kamenge ETS Kamenge igihe twashika hari isaha zine z'igitondo zibura iminota 5, igikorwa cyo gupima kikaba cariko kirabandanya, ariko icibonekeza nuko abapima bari bake ugereranije n'abari barindiriye kwipimisha. Umuyobozi w'iryo shure Yohani Bosiko Nzitonda akavuga ko iyo ngorane yamaze kuyimenyesha abarongoye akarere k'ubuvuzi mu ca gatatu c'umwaka w'ishure w'2020 ushira 2021 ivyigwa vyaciye bitangura. Turangirize ano makuru mu yavugwa mu nkino, ahiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ryasubiye kubandanya ku ndwi yaryo ya 2025 mu mpera z'indwi turangije. Umugwi rero wa Flambeau du Centre wahora mu kibanza ca mbere ku rutonde mfata kibanza ukaba waragitakaje inyuma yo gutsindwa na Atletico Academy ibitsindo 3-1. Inkuru ya mugenzi wacu Isayi Minani. Muri izo nkino z'indwi ya 2025 y'ihiganwa rya Primus League ku munsi wa gatanu umugwi wa Bomamuro mu ntara ya Cibitoke watsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2-0. Ku munsi wa gatandatu habaye inkino zibiri ku kibuga Intwari mu gisagara ca Bujumbura, aho umugwi wa Muzinga watsinze Reserve ibitsindo 2-1, nayo Interstar utsindwa na Kayanza United ibitsindo 2-0. Kuri uyu w'Imana izo nkino zarabandanije, umugwi wa Rukinzo utsinda Olympique Star ibitsindo 2-1, Message Ngozi utsinda Royal Muramvya ibitsindo 2-0, naho umugwi wa Musongati utsinda Aigle Noir ku kibuga Ingoma igitsindo 1-0. Urukino rwa Atletico Academy na Flambeau du Centre waromaze imisi ari wa mbere ku rutonde mfata kibanza rwarangiye umugwi wa Atletico Academy utsinze ibitsindo 3-1. Nyuma y'urwo rukino umumenyereza wa Atletico Academy Wankwiha Emmanuel Batazira Mayere akaba yameje uko amanota 3 bakuye ku mugwi wa Flambeau du Centre agiye gutuma
bakora cane kugira uwo mugwi uve mu kibanza kibi wari usanzwe urimo. Aya manota adukuye mu kibanza kibi turiko turagerageza turabe ko tutera imbere kugira iki kibanza tukivemo. Iyi Flambeau du Centre yari mu kibanza ca mbere. Urabona ko tuyitsinze ibisindo bitatu mugabo si kuvuga yuko ngo n'izindi tugiye kuryaba. Tugiye gukora kugira izo match 5 zisigare equipe tuyikure mu ico kibanza iri. Naho kubwa Omar Ntakagiro amenyereza umugwi wa Flambeau du Centre ati bagiye gukosora amakosa yabaye mu nkino zitanu zisigaye kugira bagaruke mu kibanza cabo ca mbere. Twaje gukina nyene urumva tuvuga tuti birashoboka dutegereza gukina kuko uno mita twangiza amayerere menshi y'amapasi y'ikirasha baraprofita bashobora kudutsinda hanyuma nibaza ko deze mita twaje dukina tuvuga tubamaze kudutsinda reka dukure umupira wacu tukaba dukina shobora kuvuga cyane kandi n'amakazo twaronse turi 10 ko gukina muri 10 na Atletico nibaza ko bitoroshe n'umupira byose birashoboka hasigaye match 5 nibaza ko tuzoba nayo dukora amanota 15 yasigaye tuzoguma twirukana abandi tuyarondera. Urukino rurangiza indwi ya 25 ruza guhuza kuri uyu wa mbere umugwi wa Bujumbura City na Vitalo ku kibuga Intwari gisaha 10 kugeza ubu umugwi wa Musongati nuza mu kibanza ca mbere by'imfata kibanza n'amanota 46 ariko ukaba uyanganya n'imigwi ibiri ariyo Message Ngozi na Rukinzo. Iyo migwi yose uko ari 3 igasumbanya ibitsindo nayo imigwi 3 iri mu bibanza vya nyuma ni Bumamuro mu ntara ya Cibitoke mu kibanza ca 14 n'amanota 26, Reserve wo mu ntara ya Bubanza uri mu kibanza ca 15 n'amanota 28 hamwe na Muzinga uri mu kibanza ca 16 naco ca nyuma n'amanota 10 ukabuza waramaze gukorokera mu cicaro ca kabiri. Aha niho duce turangiriza no makuru. Aloise Ndayisabana ariko ndabashikiriza nkaba ndabifurije kubandanya munezerezwa n'ibiganiro vya radio Nderagakura. Radio Nderagakura iri otapa kuko icana n'ibihe tugezemwo uyumviriza uko ushaka aho ugeze hose kabisa. Ubu no kumuhora ngurukana bumenyi usanga ariho twibereye. Waruzi